basi nk'abageni ndiko ndabaririmbira ndashiramo n'ibintu nyene bijanye abageni rabizi gusa nguma nifuza cyane kwijana nk'ubu bagusabye kuririmba indirimbo himiriza abataxi bagenda bitonda bwibara okay turirimbe rero hamwe na Kristo dutuma biba akona gaki ndamukanya yerekana ishengero rya Kristo Holy Center divine tugusanze ibujumbura ni naco gituma kwanze ndi ngaha naje kuraba nari nsanzwe kumenyera ingozi nk'umuntu avuza gitari w'umukobwa ariko umunsi ndikunda kubona ibujumbura byagenze gute kuri uri ngaha fete ikintu nyamukuru novuga ko gitumye ndi ngaha ni kubera ishengero rya Kristo Holy Center kuvuga kuri ngaha kubera ishengero rya Kristo Holy Center uba ingozi mugabo ingozi iyo shengero ntari hari bisiguye iki kuri wewe bon novuga ko ishengero ya Holy Center ingozi rirahari kubera ko dusanzwe dukoranira muri famille mugabo bientôt muri décembre niho izizokugura ku mugaragaro Eglise Holy Center Ngozi rero na Gino kugira ngo ushobore gukamata igicapo nzotwara ingozi gikwiriye kugira ngo banze donc mbe Holy Center nyene wanyawo amashuri kugenda ingozi ndi Holy Center nyene abirimwe ariko tugusanganye n'ubundi muntu aririmba neza nawe nyene muri kumwe nshaka kwanza banze twibwire divine umuzi gute n'umuntu ki kuri wewe okay icambere twaje imbere Gyslaine jewe divine ndamuzi nyene Holy Center twamenyanye kubera Holy Center eko numuvukanyi divine ndamuzi nk'umuntu nyene umugwaneza umukobwa akorera Imana musicienne kuba mu Holy Center nisho cyabahuje na divine ariko Holy Center irimo abantu benshi icyo kino gituma uri kumwe na divine ubu nico numva shaka kumenya afite ego harimo abantu benshi gusa nyene hari ibintu nyene Imana ikuru ugasanga abantu nyene afite barahuye ego ni mpwemu yarabikoze nta nguvu twabishizemo nyinshi ubu dusanze mwari muri ko muraririmba kandi vraiment muririmba neza ibintu bishobora kuhezagira umuntu wese canke bikamuryohera bon abantu bari serieze nk'uku mugo baririmba umuziki mufitanye isano uririmba gute n'umuntu wo muri eglise gusa canke hari handi hantu urufitanye isano n'umuziki je pour le moment ndumuririmbye muri Holy Center nkaba ndirimba muri Holy Sound twita Holy Sound niho ndirimba ngabo kuva kera na myenda umuririmbye ariko pour le moment ndumuririmbye muri Holy Center gusa nka karirimbo apare yuko uri muri Holy Center nibaza ko kenshi muri eglise bagira amarimix uvuga bari mu ndirimbo zabayeho canke zageze gute zigeze abantu benshi baba bazi canke zifise kundi kuntu aho
zifise abazikompoje zikaja hanze nta karirimbo kwari rya jwi ryawe tukumvana woba warigeze nkushira hanze tuvuga ati akanya karirimbwe na oya mugabo ndiko ndabitegura vuba ndabikora uravyumvira nego biri mu migambi tukakarindira nkaryarako vuba 2021 Divi amakuru y'ingozi kwanza ayo ingozi ni sawa gose ya ingozi ni sawa cyane uri Bujumbura uvuga ko uri mu bintu bya Holy Center kugira ngo ugere imbere ube umuntu yumye nyene ari miro wo muri Holy Center Holy Center nyene abirimu avyivanzemo abanyengozi bakwitege kwiye abanyengozi icambere abanyengozi bonyitegako nuko nyene ngiye kugaragaza impinduka ishengero rya Kristo Holy Center ishengero rihimbaza ribaho mu guhimbaza no gutazira Imana rivyivanzemo rero hari ukuntu ndiko ndabibona babikora ino nivyo ngomba kuvyara ingozi tubishire ku mugaragaro kubyo ingozi hagaragaramwo ico kintu nyene nabonye muri Holy Center ya ariko umuntu w'umwigeme uri muri bakenya dukunda kubona ushobora kuba ufise gitari anavuze no muri eglise ibintu byakuje mu gute kuvuza gitari ni umuhamagaro wanje novuga ngo nyene hari uburyo umuntu wese aje kwisi abajanye na mission kanaka kandi Imana iravuga ati ubu rero umuntu ndamuzanye kugira ngo akore iki reka ndamuha ikintu kizomufasha nanje gucuraranga nibaza ko ico gikoresha Imana yampaye kugira ngo ushobore kuzana imishaha kuri Kristo igitari gukoresha mu guhimbaza mu buzima bwa misi yose nta yindi nyungu ubona byo babiguha canke hari ico woba urabona bizogufasha kubera ko ibikorwa byose by'Imana dukora turabikora tukabona ko imbere y'Imana twayinejereje mugabo bibaye ngombwa nk'ubuje microphone ashaka kuyikoresha mu guhimbaza Imana mugabo hakaba n'utundi tunyene tuze turaza ku ruhande natwo tufashe kuyihimbaza hari ikindi kintu ubona gitari cyo bakiragufasha urazi ikintu kimwe nemera nuko Imana ihimba neza Imana nta muntu ushobora kuyikorera ngo maramari kubera ko Imana ibintu byose tubona ku isi byaremwe nayo jewe rero mpisemo inzira yayo nukuri ndafise impera nini ngaha ku isi no mwijuru aha ku isi ndafise impera kuzobaho neza biciye mu bikorwa nakoze no mwijuru kandi ariko narigeze kumvuga ko ushobora kuba ugiye gukora nk'indirimbo canke sinzi ko barayikoze bimeze gute kubijanye no composition zawe no gushira hanze indirimbo indirimbo nyene nari ngomba kuja muri studio mugaca mbanza kurindira novuga gute narindiriye tujise ndindire ko numve ndavyumve nyene indani muri jewe kubera ko indirimbo zozo ndazifise nyinshi shaka gushira hanze nibaza ko muga 2021 vraiment ni yanje ngira ni kubera ntari bwahore n'abantu nk'aba Holy Center nk'aba bashaka kumpereza ibicapo binini ya cyane ubu ndafise ibicapo ushobora gukoreramo turi kumwe n'umugwi munini wa Holy Sound ariko ubu yatubwiye uko azi divine ariko kugeza ubu ubwo muvuga ngo ukumukora kuvuga ngo uyu ngo ni gicapo ampigicapo ubu ninde kuri wewe uyu ni grand sœur wanje mu buryo bw'impwemu kubera ko nkuko yabivuze twahojeje na mpwemu yera na Holy Center na Gino nje muri Eglise Holy Center cha turahura hama urabona ko hanyene bijya turabana ngaha ukuntu tubanye vraiment je sinzi tubanye neza kandi cyane rero sinzi ngira nta bantu babanye neza nkari ariko ugiruze rya mbere i Bujumbura suvuga ko warushise rya mbere i Bujumbura mugo kugira uze ugishika abari umuntu muri bwa mbere ubona mu image yuko umugirana ubugenzi bwana gutya nikihe kintu wamushimiye ikintu namushimiye ni mugwa neza nawe yakirana neza ariko ukuntu yitanaho vraiment nubwo utobukunda usanga wamukunze bigineze mu ni mutera gukunda je basi ndamukunda muga ibintu byinshi urukundo mfise kuri we byinshi niwe yabyubatse muri je hari ukuntu abikora nyene nkaguma ndamufunda tugerageje ku developer hariho utuntu tumwe nze ndabona wandika kuri Facebook ugashira ku video gitari ariko nkabona rimwe uwo muri kumwe cyane muri kumwe mu bikorwa mu buzima bw'umuziki ni ikihe kintu umwigira ko cyangwa wakwigira ubuzima bw'umuziki d'abord n'umuririmbyi wo muri Holy Sound ni Bujumbura nanje ndumuririmbyi ndongoye Holy Sound y'Ingozi rero njino nyene hari ukuntu basi hari nk'ahantu ushobora kuba uvuye nko muri eglise ukaje usanga ushikiye ahantu batagumana vya bindi muga hari ukuntu mva muri eglise ndi kumwe nawe kandi nkagumana vya bicapo burya nguma nkura muri jewe kubera ko nyene tuba dusangiye vision ico kibazo nyene
wewe wigira iki kuri Divi umubona gute umuha iyihe maji mu muziki iyo muri kumwe Divine ndamubwira ko ibintu byinshi cyane kubera ko cyambere n'umuship kabisa kandi avyamamwo kabisa ndi kumwe nawe ndumva yuko mpimbawe muri kazoza k'umuziki umuha iyihe maji azoba umuntu akomeye cyane amen akomeye cyane haleluya kubera ko ubwiye kurabana n'abakobwa bake bashobora kuririmba ko yavuza n'igitaha ni bakeyi ni bake rero ari muri abo bakeyi urumva kuduga kabisa cyane Divi nyuma yo guheza ishuri urabona ko umuziki wo gutunga yo umuziki nyene urashobora kuntunga si umuziki uzontunga nzotungwa n'ivyo ndawukoresha amandi yo muri eglise harandi wo bukoresha nasanzwe ndirimba mu mariage turakora karaoke muri mariage kujya kubera benshi basigaye bakoresha music live muka tubwe turikora gospel urasanga umuntu muri mariage uko muririmbira ukuravuza n'igitego ego kugira umuntu agutore iyo ukoresha iyi strategy kugira umuntu anore d'abord aramanza akanganiriza akampropose nkamwemerera tugaca tuvugana cash ashaka kumpa kubera ko sishaka guhaguruka ngo ngende kuvuza muri mariage ata amafaranga yampaye nk'amafaranga uvuga ati umbwiye noza cyangwa se noza bisaba iki oye nibanga nibugomba gukora mariage cumbwira aca tuvugana inbox ndaguha umuco urumva ku bijanye uvuga ati biragenda biragaba hari n'ushobora kwenda kuri gusa cyangwa udashobora kugenda yagohena menshi basi haro nk'umusanga ari umugenzi wiwanje avuga ati ngo ndabimubibemwe basi nanje ndamuhe gift cya ndabikora mu bwo buryo nk'akadomba ndamuhereje sino ubundi nyene ndabikoze mpaka amafaranga nkawe nk'uyu no ashebreyo no kwitanga nubwo ikorera muri Amerika no mfata tike nkagenda kumuririmbira ego nta kantu urabona kakugora uvuga ati nk'iyi niyo obstacle uvuga ati birambuza gukora ibyo nifuza cyangwa iki hari ikintu ubona urigera uravuga ati ndagihombye kubera umuziki ikintu navuga ngo ndagihombye kubera umuziki ikintu urabona kiti bo kenshi urashobora kujya mu kintu ubona umenga biroroshe mugabo kigera hamwe ugasanga ari ibintu utagikora kubera cya kindi winjiramo nyene ibujya ngo akeza ngo urakigura burya ibintu byose vraiment ikintu cyose cyiza kiragusaba ikiguzi je nahevye byinshi cyane kubera musique kubera ko deja ubu nibereye ahantu nyene nifokasinga cyane ku muhamagaro ahantu nyene numva ashaka gushika ni kure cyane biransaba gukora rero ibindi byose narabyize apa kugira ngo mbanze nkorere cya kintu nahamagariko kandi icyo naho ndashaka kumenya ikintu wowe umaze kunguka kuri gitari ikintu maze kunguka yarampuje n'uwo turi kumwe icyo ni cya mbere yarampuje n'abantu benshi bakomeye yarangirije ahantu ntari gushobora vraiment gitari iyi n'ahandi nzowagera vraiment kubera aho maze kugera gitari ndayifata nka identité yanjye urabona no gahanda yambaye nifuza ko mu minsi izahabwo n'impuzu zanjye zari ziriko amafoto ya gitari kubera hari ukuntu ndayikunda nyene kandi nyene nayo ikinkunda ariko twifokaze kuri topic imwe mu buzima bwa misi yose Divine asanzwe akora jewe mu buzima bwanje bwa misi yose mpejeje ishure secondaire ubu unye ndindiye kugira ngo ushobore gutangura université rero ubu akazi nkora nyene ndi umunyamuziki no kuvuga nivyo biri mu buzima bwawe ego nivyo biri mu buzima bwe wanje ndumu worship nkoresheje guitar no kuririmba turiko turabandanya ariko ku bintu bijanye n'umuziki uretse kuba uri mu worshipa uvuza muri eglise no muri mariage indirimbo Divine turirimba n'indi imeze gute indirimbo nturirimba indirimbo zose zidahimbaza Imana ariko zifise ikintu zindura mu buzima zifise ikintu zindura mu buzima kubera ko umuntu ndashobora kuganira n'umuntu afise nk'akantu nyene akabazo ndashobora kumuganiriza ibibazo bigahera ntavuze mbere byinshi basi nk'abageni ndiko ndabaririmbira ndashyiramo n'ibintu nyene bijanye abageni urabizi gusa nguma nifokasinga cyane ku ijambo ry'Imana jesi numva ushatse kigire claire y'icyo kibazo nkuba gusabye kuririmba indirimbo ihimiriza abataxifero genda bitonda mwibaraba basi vraiment kubera ko cyo kintu numva umenga sinagihamagariwe ngo nyene sinorangiye ndakwishura niho ibavugiriza muri gitari basi sivuga ngo sinabivugiriza oya icereka basi tukireke je ubuzima bwanje nubwo guserva kubera ko je ndi mu ambassadeur w'ijuru ngaha kwisi
ngaragaza ubuzima bw'Imana ngaha kwisi rero je urazi guhimiriza abataxivere noshiramwe ijambo mvuze divine nk'umajambo nk'atanu ngo muvuga gute moshipa mugwaneza amena mugwaneza no munyamahoro ego afite bitanu byo kwira byose wakombiniye afite kuba umugwaneza harimo ibintu byinshi cyane kuba umunyamahoro harimo n'urukundo afite biri muri ivyo nyene kugira bitandukanye biragoye nibaza ko byinshi twabigerageje kubicako ishusho ya divine mu minsi iza twitege gute ishusho yanje oya muzoyibona yambaye umubiri singomba kuvuga ibintu mbashaka mubibone donc ibi ntaye namaze kubigira en tout cas mvuze ngo nteranje imbere simba navuze ngo ejo ngo nzobameze uko muganda ashobora kuhagira mukaca muvuga ati ye vya ndi yavuga nivyo rero nanje sindabivuga ngo nzobameze uko muzobibona ariko akajambo ukunda kuvuga ngo nteranje imbere nyene akajambo nteranje imbere nagaki oya urumva aho fite twebwe hari ukuntu nyene tuvuga twaturi ivyo twizeye mvuze ngo nteranje imbere burya nyene mba nizeye ko nyene burya ahantu hose mbandi nteranje imbere umva kuja imbere ni hamwe uba uri mu kintu ukaguma utera iyindi ntambwe ku buryo umuntu akubonye ejo hahise ejo ashobora kukubona mu yindi image ndashaka akajambo kanyuma ubwira abantu bari kuradukurikira icambere nagamba ndababwire mwarahezagiye cyane kandi novuga gute ikintu ngomba kubwira abantu bariko baradukurikirana ku Kimamara TV nuko Yesu abakunda kandi cyane kandi nyene ariteguye umuntu wese atarakira Kristo nakaryo keza ko kwakira umwami Yesu kubera ko vyose urumva ibintu byose utarakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwawe kwakira Kristo rero ndiko ndavuga kwakira Kristo turizera ubutumwa bwiza hama tukaca twemera iyo nkuru nziza tukamwakira akatubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kuko umuntu wese niba nawe utaramwakira mwakiriye cyane kubera ko nta kindi kintu Kristo akirindiriye arindiriye ko abantu bose bamwakira bakizera ko cyagiye yapfa ku musaraba byose yarabirangije nta iki Kristo ntanezererwa abantu bakibayeho birirwa bararuha biganyira kuko kubaho neza si kubaho ufise amamodoka mu rupangu n'iki n'indege oya si cyo kubaho neza d'abord ufise Kristo muri wewe ibintu byose nyene abara amahoro menshi akajambo wokongera ko ibyo tubwiye yabivuze nivyo nyene nta nico mfise no kongerako ikindi nyene jewe ndagomba kubatumira kari muri Holy Center mwese muradukurikirana kari muri Holy Center uribaza ukuntu abayeho nawe bakagucana kako dufise umuvyeyi nyene hari ukuntu atugaburira vraiment tukaguma neza nyene si wewe vraiment nibatse n'umusaba muboye abatamuzingira Twizere nuko nabo umunsi umwe bazogirwa amahirwe nkanagiriwe nabo kaza kurara bakamuraba antuka nawe kandi uno musabi tware usengeye muri Holy Center yego antuka wavuga ikintu wabonye warukuntu nyene nahezagiwe biramboneka ko nahezagiwe yego reka tubashimire abwira abakunzi ba Kimamara TV gira subscribe ngire subscribe kuri Kimamara TV murakoze cyane reka tubashimire turashimiye cyane namwe mwarahezagiwe cyane okay wadushiza akwiriye reka tuguhimbase uko mbishoboye kose zo gushira hejuru ndirimba izina ryawe mwami vuga ineza yawe wadushiza akwiriye reka tuguhimbase uko mbishoboye kose zagushira hejuru ndirimba izina ryawe
umugabo